kandi namba uko bishitswa mu bunesha akaronka ingero zose zo mu bihe by'ishengero aho yarabivuze twari bisomye ejo bundi yuko acaba uwanesha wo mu gihe cya kabiri aronka izo zo mu gihe cya kabiri n'izo mu gihe cyabanjije uwa gatatu aronka iza mbere za kabiri n'iza gatatu uwa kane aronka iza kane ariko akaronka n'izindi zose uwa gatanu gatandatu w'indwi uw'umunani aronka izo zindwi zose akaronka n'iy'umunani ariko ivyo nyene mu buryo bw'impwemu araronka ivyo uko niko kandi bimeze no mu buryo bugaragara kuko tuzoganza intebe z'ubwami tuzogira izina jisha turabizi izina jisha ariko ibyo byose ngo yicana nanje ku ntebe yanje y'ubwami mana yanyegejwe ibyo byose kandi uko niko biri no mu bijanye n'ubwami bw'abanyamahanga ubwami buganje ubwami bw'umwijima ivyo biraba muri buri ntambuko y'ubwo bwami buri gihe cose bugenda buraronka iyo mpemu ya buri ntambuko ubwo bwami kugeza aho buba ishusho y'igikoko urabona ibyo byose bya sekibi byose bishitswa muri kino gihe kandi mu muntu ku giti ciwe naho nyene acaronka izo mpemu zose za sekibi muri buri gihe agenda duga muri urwo rwego rw'izo ntambuko kugeza ubwo hashika ubwo zino mpemu ndwi zambara umubiri mu muntu muri ico kibanza womengo harinjiye uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri k'umwami guhishurirwa k'umwana w'Imana haca hinjira rero izo mpemu ndwi nuko izo mpemu ndwi zigaca ziba igice c'urubuto hamwe n'uruvyaro rw'inzoka kuko uruvyaro rw'inzoka hamwe n'ikibanza inzoka yinjiyemwo cyabaye ikibanza aho hariya mu itongo rya Edeni aho yagiye iyo nzoka yinjire nuko ica yinjira mu kiremwa muntu ni ukuvuga ko nkuko mu bwoko bw'inzoka sekibi yinjiyemwo ahantu hari kuja ubugingo yagiye mu nzoka cyari ikibanza cyari kiri ngaho kigaragara nuko aho kubera ko cyari kigaragara sekibi caraza cayinjira ngaho mu muntu rero nawe amaze koza ingoro yiwe akayikubura neza hanyuma ntayuzuze mpemu yera uguhishurwa kuza kwa kabiri k'umwami igice kija ngaho ni intebe ya satani kuko aho niho muri Laodikiya ariho mu gihe c'indwi nihaganza aca yitana za mpemu rero zose zo mu bihendwi akazicarika ngaho nuko igaca intebe muntu ya satani nkuko intebe muntu y'Imana ari igiti c'ubugingo gitabwehesha uburenganzira yicara mu mutima wawe watoranijwe mu kibanza cejejwe ariko cujujwe ariko cuzuye igiti c'ubugingo gitabwehesha uburenganzira abantu rero batakira ukuza kwa kabiri ugushitswa k'umutemere musha wo guhongerako ikica kiba nuko ngaho se kibacaza nuko agaca yicara ngaho muri ico gihe c'indwi kuko ni gihe intebe ya sekibi satani nihaganza aho niho rero haca hashitswa canditswe ca za mpemu ndwi izazana izo zari ziri ngaho ziza zigasanga hagaragara agaca zana izo zindi zose nuko agaca yima ngaho mu mutima w'uwo muntu mu kibanza Imana yari yiteguriye kugira ngo ihicare nuko sekibi agacaza agaca yicara ni nkuko biba intebe papa caliente agacaza yiruka agaca yicara uretse we ngo yicare ubwo ni wazoganza ubuzima bwawe ubwo ni we azoganza yindi misi yose y'ubuzima dusigaje ngaha ku isi ni Imana izohaganza ibihe bidashira canke sekibi aganze mu mutima kugeza akujana mu bwami bwiwe kandi aho uzocu urindira kugeza uciriwe urubanza umwe wese azogira intebe yiwe agire n'akazoza kuwo yicaye kuri iyo ntebe mu mutima wawe namba ari Imana muremye w'ijuru n'isi nuko rero ubuzi yuko ariyo izoganza mu kimpumbi no mu bihe bidashira nimba y'ubwami bw'umwijima sekibi aho mu mutima wawe azokujana ubwami bwiwe mu yandi majambo ico uzogira no rupfu ruhoraho
kandi ntuzongera kugaragara. Bumwe bwose muri ubwo bwami buri kubura gukwegera mu kibanza ahari igishushanyo c'uwo yicaye kuri iyo ntebe.